igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Igenekerezo rya mbere. I don't know. Umunsi wo kwibukira kw'Uburundi. Ikibazo ca mbere kirakunaniye. Wewe amazina yawe kwita nde? Nkurunziza Brown Gracious. Igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Ukwikukira kw'Uburundi. Ninde yazanye kwikukira kw'Uburundi? Turaciga. I don't know. Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Ritwibutsa ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi kwarondewe nande? Kwarondewe n'umuganwa Rudolfo rwa Gasore. Hari ryari? Hari ku itariki ndavuga itariki hari le 13 z'ukwezi kw'indwi mu 1961. Ikibazo ca kabiri kirakunaniye. Imvire neza, hari umwaka wa ryari? Vuga umwaka basi. Hari muri 1960. Ikibazo ca uragitoye. Ikibazo ca kabiri naco, Uburundi bwakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni bi? Hariho Ubudagi n'Ububirigi. Ibibazo vyose rero urabitoye. Igenekerezo rya mbere mu kakaro mu Burundi ritwibutsa iki? Yo, happy kweli, sijui kabisa. Nabyo ndabizi kabisa. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku: Uburundi bwakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni bi? Abadagi n'Ubufaransa. Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Mu kakaro mu Burundi ni igihugu. Ca kabiri. Ikibazo ca kabiri naco: Uburundi bwarakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni bi? Ivyo bihugu President niwe yadufashije kuvera ku buntu. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu vyo hanze. Kuri micro kumwe na Benishu, kuri kamera ni Alfred. Umunsi rero turi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 aho twibuka umunsi mukuru wo kwikukira. Umunsi rero SreetQuiz ishingiye kuri uno munsi mukuru. Turaza kubaza bene gihugu ibijanye n'uno munsi mukuru. Mugumane nacu ntimuje kure, tujye show. Bakwitande? Ninahazwe Mariniane. Ninahazwe Mariniane. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Igenekerezo rya mbere. I don't know.
umunsi wo kwibukira kw'Uburundi. Ikibazo ca mbere kirakunaniye. Wewe amazina yawe kwitande? Nkurunziza Brown Gracious. Igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Ukwikukira kw'Uburundi. Ninde yazanye kwikukira kw'Uburundi? Ico turaciga. I don't know. Naco nzi. Yumvire. Oya naco turiga kubera ico kintu. Ikibazo ca kabiri naco, Uburundi bwakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Burundi bwacu. Ibihugu bibiri. Ikindi ndacibagiye. Ica kabiri? Burundi buhire. Na Burundi bwacu. Nivyo vyonyene. Ibibazo rero birabananiye nta kundi mwihangane. Kwitande? Je nitwa Nikobiri Josue. Nikobiri Josue. Oui. Ikibazo ca mbere kivuga uku, igenekerezo rya mbere mu kakaro mu Burundi ritwibutsa iki? Yo happy kweli sijui kabisa. Nabyo ndabizi kabisa. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku, Uburundi bwakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Abadagi n'Ubufaransa. Ikibazo ca kabiri n'ica mbere birakunaniye wihangane. Kwitande? Shimirimana Aisha. Shimirimana Aisha. Uriteguye mu tubazo za kukubaza? Niteguye. Ikibazo ca mbere kivuga uku, igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Mu kakaro mu Burundi. Ni igihugu. Ca kabiri? Ikibazo ca kabiri naco, Uburundi bwarakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Ivyo bihugu President niwe yadufashije kuvera ku buntu yarigendeye ahubwo Imana muhezagire. Tugushimire cyane, ibibazo bibiri birakunaniye wihangane nta kundi. Sawa. Kwitande? Nitwa Niyonnemera Cedric. Niyonnemera Cedric, uriteguye mu tubazo za kukubaza? Nta na kimwe. Ikibazo ca mbere kivuga uku, igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Ritwibutsa ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi kwarondewe nande? Kwarondewe n'umuganwa Rudolfiko Rwagasore. Hari ryari? Hari ku itariki, ndavuga itariki. Hari le 13 z'ukwezi kw'indwi mu 1961. Ikibazo ca kabiri kirakunaniye. Imvire neza, hari umwaka wa ryari? Vuga umwaka basi. Hari muri 1960. Ikibazo ca uragitoye. Ikibazo ca kabiri naco, Uburundi bwakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Hariho Ubudagi n'Ububirigi.
ibibazo byose rero urabitoye. Amazina yawe bakwitande? Niho nzoba Evariste. Niyo nde? Niho nzoba Evariste. Niho nzoba Evariste. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ndendari. Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Igenekerezo Rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Kirundi. mu Burundi? Mu Burundi. Je nicyo no nibaze ko ari uwo munsi mukuru twubuno munsi. Umunsi mukuru w'iki? W'itariki imwe kwikukira kw'abarundi. Ikibazo ca mbere ni gitoyi neza. Uko kwikukira kw'abarundi ninde yakuzanye? Icyo congora kubera ibyo byinshi nabyibagiye. I don't know. Yego. Ikibazo ca kabiri naco Uburundi bwarakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Ibihugu bibiri. Ibihugu bibiri. Ivyo kubera nkubu sinobisigura kubera ivyo birakunda kucanga. Kana nabyize mugabe ivyo biracanga ko. Nakundi sawa. Kwitande? Hachimana Melchiade. Hachimana Melchiade, uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Byose nza kwishura, nshobora kwishura ndaza kuvyishura. Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Ritwibutsa intayo kwikukira kwacu ku Burundi. Iyo ntayo kwikukira yarondewe nande? Nagwa gasore. Hari umwaka wa ryari? Hari mu 1962. Ikibazo ca kabiri naco: Uburundi bwarakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Noba nibuka Ububirigi. Ikibazo ca kabiri rero kirakunaniye, nta kundi wihangane. Nawe kwitande? Ingabirano Beri Segonde. Ingabirano Beri Segonde. Uri umwana wa kangahe? Je. Wa gatandatu. Kubera ki bakwise segonde none? Kubera ni ry'umuryango. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Sinzi. Ikibazo ca kabiri naco: Uburundi bwarakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Belge na Allemagne. Ikibazo ca kabiri uragitoye, sawa. Kwitande? Je nitwa Benoit. Benoit, usanzwe ukora iki? Boje nsanzwe ndi umu engineer mu masaro ministre. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza none? Nta kibazo bishoboka ndavyishura. Ikibazo ca mbere kivuga uku: igenekerezo rya mbere mu kakaro ritwibutsa iki mu Burundi? Igenekerezo rya mbere mu kakaro. Umunsi mukuru wahariwe kwibuka intayo kwikukira. Ntayo kwikukira yarondewe nande? Nagwa gasore. Hari ryari? Muri 1960. Ikibazo ca mbere uragitoye. Ikibazo ca kabiri naco: Uburundi bwarakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu ni ibihe? Ububirigi. Je nyaza batakindi. Ikibazo ca kabiri kirakunaniye, nta kundi wihangane. Bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira, mwabonye ingene ikiganiro cagenze, aho ibibazo byacu byari ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere twababaza uwo munsi turi kwigenekezo rya mbere mu kakaro. Uwo munsi
iryo genekerezo ritwibutsa iki mu Burundi? Aho bari kwishura rero ko ritwibutsa umunsi mukuru wo kwikukira. Twaca dusubira kandi tukababaza umunsi mukuru wo kwikukira warondewe nande? Bari kwishura Prince Louis Rwagasore. Turababaza kandi hari mu mwaka wa ryari? Baca bishura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 962. Ikibazo ca kabiri naco twababaza ati Uburundi bwakoronijwe n'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu nibihe? Bari kwishura ko Uburundi bwakoronijwe n'igihugu ca Allemagne hamwe na Belgique. Mwakoze kudukurikira, abataragira subscribe muge subscribe, mwandanye mukurikirana ibiganiro vya Roy TV, amakuru mashasha yizewe. Au revoir. Roy TV.